kuko inzoga zibiri ntiwombwira yuko umuntu yecereka gutambuka waca ryama sinzi asanzwe azimenyera afite umutwe wo kuzitwara yarazinwa mugabe bivana na nuze na vort nariza septante yari primus sivyo yarasanzwe ari aranywa nyene aga primus rero zinwa atagwa ngo yarasanzwe zinwa kandi ntiyarenza zitatu ya umva ko harakana kandi twarataha tugatahana neza iyo twasohotse rero ico gihe namba yaramusavye aramwima acara mutahana Hello guys, mameze neza soneri Carlene Alu comme d'habitude monsieur Seri kwa menye musumene maso yinyana. So guys, twongera turamutsa umukunzi wacu tumenyereye cyane musazwe muzi. Reka manze abidondore kubatamuzi hama tutwandanye. Hello guys, ndabaramukije aho muherereye hose. Ni Fafa kifashana nibwanye gufanywarire yeye Evergreen. Yes. Wongera uvuga ati ndaramukije abakunzi ba Nick Drip Show TV. Ndaramukije abakunzi ba Nick Drip Show TV. Ndakunze nadu. So, uyu munsi twasubiye tuyage tukaba tugira tubaze abakobwa kanshi bagize iki bakunda gukuramo amada. Hariho nk'abakobwa imana tubabarire from hariho nk'abakobwa usanga ashobora gukuramwo inda mu kwezi zibiri ntabwo ibintu birashoboka guys ibyo birashoboka urazi impamvu zishoboka Fafa nimba by'ukuri mu kwezi ushobora gukuramwo inda zibiri uzi impamvu bishoboka narabibonye ku muntu yarakuyemwo inda ico gihe sivyo ico gihe akuye mwinda nta nameza ngahe yahaciye erega umva basi wo yabaye imvugo basingereranye umugabo mu kwezi kumwe simva ingene vyokunda urana namba basi bon ni mu kwezi kumwe bakomeza ibiri ntigeza kwira arabikora cyane arimenya arasambana gose bazi nimba hariho umukuzi wa Nick Drip Show yoba afise amakuru nkayo ibishinga naye nk'ivyo by'abantu bakora ibintu nk'ivyo nimba ari wo byakunze mu kwezi kumwe amudusangize vraiment je ico n'ibintu gishasha numvise bon urazi impamvu bayego nko muri 3 mois peut-être kubera urumva 3 mois na 2 mois birakunda mu kwezi kumwe Fafa urazi impamvu urana nk'ubu basi okay dufate inda ndayimenye ko ndayifise itariki imwe na karorero sivyo itariki imwe zuzu kwa kabiri na karorero nciye uyikuramwe maze nka 2 semaines apana de 2 semaines sivyo ndayikuramwe ifise 2 semaines sivyo ndarindiriye ndakize ukira bisaba iki Gafafa abizi sinzi nk'ababigenda kuko nanje sindamenya ukuntu bakuramwe inda gushikisa mugandazi yuko bica munsi sivyo meze kujya ko mahayegre nuko biba biremereye bon bisa nuko aba yavyaye musanze sivyo ariko ino wewe ntihaba hakoze cyane nk'ujya umuntu aba yavyaye siko niyo mpamvu anyaruka cyane gukira bisaba yuko bikama gusa kugira rero ubucafu buhere hariho n'umuti wo kunywa ngo ubucafu buhere ntumbaze kuko abakobwa babarara benshi barara kare nimwe rero usanze iyo tariki imwe ndayikuyemo sivyo nkaca nongera kandi nkayikuramwo lo 20 Fafa urumva yuko mu kwezi kumwe nzoba nkuyemwo inda zibiri okay aho ndumva ko hariho probability mugabo wafatana natawe ko ucumengo no kwitwara haba kwitwara n'ubwirike sino kuko ndamaze kumva ko no kuvyara mu mwaka kabiri bikunda donc murashaka kuvyara 6 mois yego okay mu bisanzwe no meze atatungira vyokunda hari umuntu ava mu kiriri acashika sama
ahubwo ikintu kinamutevye aca tumangira adasama iyo yindi ya gatatu ni najya amezi 9 bafise inda muntu sino yabari nkameza ngahe ukaca uvyara nubundi yoshika kandi akaca sama ariko rero tubivuge tubisubire iyo ngeso y'abakobwa ko ndaje gushika abakobwa bakorora amada oya ivyo rero vyabaye cane donc vyabaye ndanse ubu rero basigaye baja n'ahantu ukaca usanga rikabesha umuvyeyi ngagwayishana gusa nuko ngo araribwa cane orke yakuye mwinda sivyo ngo ishano riranyishe ibikini yo kumbarazi ivyo yagiye nagiye kugipimisha mama baritoye mama wagatigita akaduga amajoro n'imirango aru nkunze kumva uwo ntibabaki n'izina babatoreye donc ba nyina w'abahisi nyina w'umuhisi kuko urumva deja ujya mwana bakuye yumva bayari umuntu nyina w'umuhisi donc ugasanga abantu bagenda n'umukobwa ngaho yo arakeye aragitse gute mugabo ugasanga erega ntibyigera bikora abakobwa bawe bakaje abakobwa no kukumana uzosanga batanishoboye ahubwe bajya bavuga ngo nibikashi ujya mudadaje ntiyomvya arasura kama ngumi masura kama ngumi sura kama ngumi nakupenda abonye batwaye inda ahubwo barabavyara okay babakobwa usanga basa neza none okay tuvuge yuko okay abadafite ubwiza bw'igitangaza reka tuvuge ko ku mubiri je naho noba ndi mubi nibisanzwe kuko na Maria barako ari umukobwa w'umunyakaranga donc kuvuga ngo umuntu ni mwiza canke arasaba canke agizikije nibisanzwe wowe bwira wese peut-être bishobora gukomeza bivanye n'imvugo bakoresheje umugabo hari umuntu burabera bati wow donc ni nk'umu angel umuntu abakeye n'umukobwa mugenzi wabo yavuga ati wow she's beautiful rero dufata ko rero bajya bazitwara bakazikorora ko bari beza n'ubwiza butuma bazikorora canke n'umuntu ni bya bindi mpora mvuga fafa c'est vrai ubwiza bwawe bwoshobora gutuma ukora ikintu tokoze gute je sinumva je nibaza ko gukorora inda ntibihwanye nuko umuntu ari physique manibaza ko bihwanye nuko ari ingeso mind uko atazoyumvira ingeso habitude ziwe tugende buke canke beauty afite mu buzima navyo nivyo ariko tugende buke impamvu umukobwa ashobora gukuramwe inda bivanye n'ubwiza bwiwe ashobora kubuvyazamo umusaruro mu kubucisha amafaranga sivyo nimba avuga ati jewe ujya muntu yahora amasamire arankatiye kubera ko azohava nkatira kubera ko mfise inda ntegeza kuyikura kandi ugasanga siniyiwe kubera ubusambanya ari bwinshi gusa sivyo ariko iyo nda hari n'abahungu usanga babiteza abakobwa bakundanye Yesu barababwira ati umviriza iyo ndayikureyo ugasanga couple bagiye kubana ntibikunze ko bavyara kubera iki barazi ibintu bagiye baronona hari ibintu bagiye baragira iki bagaca bavyiyobagiza bagatanga kuja mu bintu by'amasengesho hatari kandi hari ibintu bagiye baronona urumva yuko nabo bazikorora sometime nabo nyene hariho bamwe usanga bitabavuye ego aho wose turahashika mugabo gusa hari tuvuge tubisubire jewe vraiment atari umuntu nimiburi buri umuntu no ha raison yugukorera n'umuntu basi peut-être yabaye violé ko abantu bafatwa ku nguvu n'abantu hatanazi sivyo ugasanga ntazi se w'umwana nahantu kusoti yanyu cyangwa natwanyu bamaye no mufana batangamo amadrogue ugasanga canke yajyamye tusefe uvuze akantu ko amadrogue nciye ahubwo reka mvuge no ku bahungu batanga ibintu mu fanta canke mu nzoga les amis murara bikabakobwa kugira mu baryamanye si vyiza it's fine si vyiza kuko ndazi umuntu w'umugenzi wanje babikoze guys mwe muri basaza bacu ndabafise a 100% uzi neza zari mana isi nico okay tabagura twumva byari izina parce que n'umugenzi kandi cyane kandi sivyo kandi turayaga byinshi ariko ni ntahe ndiko ndatanga yabaye ku mugenzi wanje ku buryo abandi bose babibonereho ahubwo bareke kubikora sivyo uwo mudadera afite umusheri umusheri w'umukongomani barakundana nukuri naco nta kintu na kimwe yigeze amuburana ku buryo niyo yari kumubwira ati turyamane yari kuhava navyemera kuri urukundo bakundana bari bakundanye nk'umwaka n'igice gutyo umva ko ntikiba ari gito
si gito uravye kubera vy'ubu ntikiba ari gito mu bw'ubundi kera tuza abakupure ya wita ni muri generation yiwanje urumva bari bagerageje rero ico gihe turasohoka dusohotse turanwa turasangira jeca ndataha kubera ko amasaha yarakureka yarageze kure vrema kandi nanje abavyeyi ntibakunda ko rwose ntivyakunda yuko nta amasaha kubera ko amasaha yararenze amasaha amaze kugera kure jeca ndafata ndagenda ndataha wa mudada w'umugenzi wanje ndanamusezera ndamubwira ati shushu muze kuraba mutahe kare jewe ndagiye kuko urazi kandi en plus de ça ntaha kure mwe muri hafi yo muhiri wanyu ko twari duteramiye hafi rero nabo umutipe yasigaye je niyo yanampaye amakuru byasaba kumenga ari karandondera kera tukira abana urumva nyene uranyibukiye aca arambwira yuko ngo burya naka yamutahanye kandi yamutahanye ameze fo nubwo yanyweye inzoga yarikanwe inzoga uwo mukobwa yego mbwa nyine bisanzwe kwa kuri tuzi bisanzwe kandi nta inzoga nyinshi yanwa bisanzwe mugabo parma yacu ararenza yego sino kurenza kuko ntiyigeze aboregwa ni kujya kuntu umuntu ahaguruka aregera asinze ikinyobwa ngaho ngo uri kumwe na sheri yego urumva si n'ivy'inzoga gusa harimwo bashyizemo akarungo yarakamushiriyemwo kuko inzoga zibiri ntiwumvira yuko umuntu yicara ikagutambuka waca aryama sinzi asanzwe azimenyera afise umutwe wo kuzitwara yarazinwa bivana na nuze na vorte nanayiza septandeka yari primus sivyo yarasanzwe ari aranywa nyene aga primus yarasanzwe azinwa yarasanzwe azinwa kandi ntiyarenza zitatu numva ko harakana kandi twarataha tugatahana neza iyo twasohotse rero ico gihe namba yaramusavye aramwima acara mutahana lego merci kwa kundi basi bon mushaka kuba muko muraga n'umuntu akubwira ibintu kavuga ati oya ikindi kwibaza ngo yawe yavyumvise kavuga ati okay vyaheze wo kwibara ngo vyaheze kumbe nawe mu mutwe afite imipango yiwe ni hatari kuko ngira uwo muhungu ko munyuma yari yasikije avuga ngo ko yaciye ahunga asira muri kongi wabo kubera biwabo n'umukobwa bace bashaka kumurondera yes kuba yarononye umwana w'abandi kandi niyamwononye cyane vraiment n'ukuri antukangira yarengenze oya aruwe izo ndumva ko hari ibindi bintu ugira uvuge ntariko ndatahura reka ntaje tugakwijamba no oya reka ndudurireko ntiyabimukoreye kujya kuntu wosanga ngo wobimenya gutambuka je kuko babimbwiye mwico ntiyamwononye ngo mutabagura umuntu yakomeretse ikindi bika okay muga umukobwa byamubabaje kubera ko yataye ubusugi bwiwe bien sûr atagize iki ata consentement atabishaka ntiyaviteguriye ntiyari muri mood bice bisaba yuko yidoga bibwira umuvyeyi ababaye iki narangarutse ko wayi wamusize hariya namugati none twahora tuja gusangira nk'abasiga nego barabasheri ubwanyu mwebwe na mwebwe mwari mu muzika n'umusheri wiwe no muntu mu bakundanye umwaka n'igice rero amatsiko kumenyekana oya none ubunye baza ko umuntu uwo mu ari wo n'ubu nuko gusanzwe nyene uri ntuzeya ndi gisazi ubunye wakuzana n'umuntu kacugenda mari mama gashogomanga ego kwe basi ibi bintu jewe ngira nuko nyene bambonye mw'impano nansanzwe n'umusatsi kazi nyene kunyene oya ndakuzi mugaba vraiment aho tugeze ningere abahungu bigihe cerezo taraguta mu ndasa uhemani mwe uzokwisanga ujanye ubusho nabakwe muhiri wanyu ico nico siko byagenda none rega muragenda mukamarana de semaine mukamurahebanye nawe murabura ivyo mupfa basi azi wanyu abamubone mu gukora iki hatageze ko haba le grand show mushiri hariho abandi bantu wobita nk'imbwebwe ziyerera bariho none uwo mutwara muhira kori ariko urazi ndakubwire urukundo hajya urukundo ufise urukundo uburi mpumyi oya aho rero sindi d'accord guys sindi d'accord fafa uremeye basi yuko ukunze uburi mpumyi kandi ndavyanze kubera n'uburi mpumyi fafa ushobora kumbwira defo ku musheri wanje nkazi kwankira
ati ivyo bintu urazi ico urukundo rukora urukundo ruza kumera nk'urufu rugabanya donc ni gifungu mu bisanzwe bon rugabanya visibilité y'amakosa uwo mushiro waba yagukoreye donc biguha inguvu zo kubirengera uravyumva wacu umbwira ngo nk'ubu unye umuntu araje bakora musenya ngo akora agira iki niki akavuga ngo yo ngo arankuna ngo iki niki no urabibona ko ariko aragukubita akabona ko uyu muntu ari aggressif kuburyo akora no bakugusanga bakubita ngo bagikundanye n'abahungu urumva ntaramushira muzo ko aragukubita deja nta mwamubana nta droit fils haba imana haba amategeko yo mu gihugu haba iki nta kintu na kimwe na moralement n'amakutume yemerera ko umugore azarakubitwa none cyo urukagukubita muri abana wowe ucuga umuvuga ngo urukundo kwa urukundo kwa ivyo ndavyumva baba baciye amaguru ego haro nabo bayaca wanashima batigeze baba bikaza rimwe na rimwe nk'akarori uretse donc keshingira baba barutswe ariko ndakubwira ati urukundo rurabona ahubwo gusa rugabanya urirengagiza kwirengagiza bavuze amakosa yo ukora n'umusheri wawe ukacugerageza guhoya iki niki birakubabaza urashaka ko ahinduka none wewe donc dufate kera ugikundana ntariko so ashobora gukora ku musheri wawe mugabo ukamubwira kuva ndamubwire ndatinya ko reaction ucagira twadushwana bikaba birebere gose kabasimfume n'ibazondera ingene nzandara ko yohindura cyangwa bicana akabimubwira ukabona nahinduye mugabo kwera umukuru ukavuga ati basi sinoca namuhora ico basi urumva rurabona mugabo rero uku kuntu dremeze ndabishimira Imana ni ibintu nisanze ngo ndabishimira Imana kuko unye n'umusheri nzaza ndamubwirira muri ndamubwirira nkoti burya hajya ahantu je utahakosoye nzoshigwa ndimwereka tuduge kwijambo twako turavuga ku badada bakorora mada sivyo abakobwa bakorora mada babaye benshi cyane kandi akenshi babesha abavyeyi yuko bari amashano kubera ko kujya kuntu baribwa sivyo ishano iranyishe ishano bagende kwipimisha kumbe nahoje kandi ubana hakira ko nimba umuntu wavuze ko binyaruka umuntu akora ndatameza nk'uco kumwe ryavyaye basi nahakira yaca bandanya ari muri ya mudu yuko akigwaye ishano kwa ntirirahera bwa ntibabikira kumva deja nimba ko deja ishano murazi yuko rinwa amaraso sivyo n'amaraso wumva hari igihe ukama amaraso hari ishano rikamisha amaraso hariho ishano kandi premier deuxièmement rirondesha yego hari abonda bivanye n'uburemere ni uko rero umuntu yakwiye mwinda aronda kugira ngo ntibaze bamukeme kenshi avuga ko yari ishano abashana nabo nyene urumva babigiriyemo ngo mu vyaca tangura kwiyumvira ikintu ca mbere abagenzi bawe umwana wanje wasanga bamwumvira jalousie kubera asagutya umwana wanje wasanga bamwumvira jalousie kubera ari kuri kigwa n'abahungu benshi umwana wanje yambara neza bamwumvira jalousie ugasanga umwana wawe karagukoresha amakosa agutuma wiyumvira ibindi bintu les amis kugira kwanza urinde kwanza wiyumvire kwanza gutujana gupimisha ishano umwana wawe nimba ari karariba banza kwanza mupime yuko atanda yakoroye mugabo nibaza kwifana n'imyaka canke kavana none ari wogeze nkawe ngaha hari ukuntu ushaka kugwara wenyene ukivuza ni makuta utararemvye gose hamwe baterura canke bagira gute urumva oya hari n'igihenda n'abatelefona nimba ninjiye n'ibitaro nk'abatelefona jewe nyene nijaye nk'abatelefona alo tubimeze kuno jewe ugende kwa muganga bimeze gutya abanyinjije ibitaro je umuntu akuze je ndumva yuko abo bakobwa vraiment bariko barorona akazuza kabo hariho n'umugenzi wanje barabesha urumva yabana na mama we mu nzu yari yaramenyereye kuzera korora mada yabari muri chambre wiwe akavuga kagwaye mugama mama we ntihagire ico kintu na kimwe yigera amenye ko nawe nyene ico batinya kazi agakuramwe inda fresh kavayo bari mu nzu hamwe na mama we na pa wiwe nabo bavukana yari yarakamiritse yo urumva yuko wewe yari yarabanze kuba nta mafaiblesse mu mwuga yari wawundi yabazifise kuko yaguma aryamye ninjye barazimusanza mu cumba akavuga mama jameze nabi di faible nta ngufu mfise muga ntavuge toute la vérité genda kwa muganga oya je ndiko ndafata ibintu vya malaria nana kimwe donc bati nuburuhe ni malaise je kuru usanga ari uburuhe gusa inyuma ya 2 semaines asuye kwa kugirigiza
kurondera babahungu nyine kandi ukadusanga uwo mukobwa ariko atwarinda z'abahungu batandukanye akorurinda z'abahungu batandukanye les amis y'abari umuhungu umwe bazi oya ndakwari ari haba umuhungu umwe haba igipande nta byo gukorurinda vraiment tureke no kuja ngo gusenga cyangwa nibabihebe noneho yo yitwara n'ubundi aruhira kwikorora umva bimaze kwikorora sinshigikiye kwikorora no aba ariko ariyo nona umubiri uko wabona nuko hazogera igihe ugenda kubaka ntuvyare umubiri wararushe umubiri uzo kuba waramenyereye kuvyarira kuri cyayi kuko no kwa muganga ari ukuntu ukiri muto ugumuvyara uvyara baca baheba bakakubwira turabona rero ukazisura kuvyara igitereko cawe carushe cabaza rero umuntu nawe abari karakororinda wimvira rero umuntu nawe ari karakororinda atavyara akorora ni hatari kweli nizame bivana n'umubiri umuntu ndabasavye reka gukorora izonda abo bana banyu naho muzoguma mugira gute bazoguma barira mu bumva amajwi ego ivyo rero sini abavyara nabo bakabata muri toilette les amis ndabasavye ndabinginze rero abo bana banyu vyarinze biba nakire nikiremwa cha wibaza nawe we iyo bigushikira nko bakaca baba bagukoroye aho nabo bakorora ntibave ntibikunde ko bava bakaca bavuka bafise izindi ngware psychologique canke ku mubiri canke naho kubera bya binini vyamuteye ibibazo ya mitsi wanwa kuko ivyo umuntu afise inda haba umudamu canke donc yaba umuyabaga afise inda ivyo ahosanta ivyo yumva n'ivyo agira gute ivyo akunda n'ivyo agira kenshi birafecta umwana ko n'umwana nawe nyene baba baririye directement rero ntimuhendwe nabo bahungu ngo barabakunda ngo umusheri wawe watwaye agaca yikorora reka gukorora inda ivyare hama uce wirinda ko usubira kugira ubukubagani canke ego gusamara voilà nta mungu agukunda neza vy'ukuri yo kugira ngo kura yiyonda kuba ari kwikunda kujya kandi ikindi naco kimbabaza nuko bigenda uko oye ugasanga ntanagutwaye ugasanga ntanagutwaye ivyo none nanje bizo bimbabaza kandi ikindi naco amaze nimba bagukunda vy'ukuri yategerezwa kuva ku byo gushikira erega hano bazikorera bakaca bapfa none uwo muntu yo gushira muri risque yuko wewe ushobora nawe ugapfa umva abagukunda vy'ukuri ni gake umuntu akura mwinda Ivyo wenyene itamuhitanye uko biri ko sigenda yishikinga ico je no basaba nuko muvyara izonda warinze gitwara ikindi naco mugabanye bukubaganye naho yo kwihakana nibaza yuko Imana nayo itakwihakana ivyaro wo muntu uzicazoba uzo ugumere conscience tranquille ego warakoze icacu ubusaba ucukana nico cyo kwica vraiment ico kwica ni bibaza ngo ni bwabwana murazobaza abo babarishe muri uburyo canke butandukanye bwabwana so Fafa reka ndagushimire cyane thank you atara kandi turababwiye icumva n'icumva ikibona n'ikibona ikibwirwa n'icumva cerekwa n'ikibona nimwikunde ase nimwikunde ase pour ne pas gukora ibintu bibagira bibadetwiza usanga wewe urazi ko haro n'uco usanga hageze igashaka kwiyahura kubera iki iyo amajwi y'umwana agumaza ntazokugera bahari tranquille voilà reka tugushimire cyane Fafa thank you Clinic Drip Show turanabakunda cyane me too na fans banyu ndabakunda see you